irongowe na Domitien Ndayizeye mugabe ivyo biganiro ntacyo byavuyemo kuko ubiravye nta shaka ryari ririmwo. Hanyuma muri 2006 ibiganiro birasubira ku ntwaro ya CNDD-FDD. Ico gihe waganiriye Dar es Salaam intumwa za leta zari zirongowe na General Evariste n'abandi benshi banyamitwe n'abandi mugabo naho nyine ivyo biganiro novuga nti byari biganiro ahanini bashaka gusa kuzingazinga bari pe utu FNL sukuva ko bashaka yuko inyishu z'ibibazo byo kuri zitora umuti. Agatoro Wasa n'umurundi navukiye mu ntara ya Ngozi ku mutumba witwa Ciri muri commune Kiremba na paroisse Kiremba ari ku igenekerezo rya 10 kwezi kwa mbere 1964. Ubuzima bwanje gushika 1988 ndari mu Burundi ndiga amashuri mato ayisumbuye na kaminuza 88 kubera ugwimo gwa Ntega Marangara Imana irandokora ndashobora guhunga nje muri Tanzania. Ngeze muri Tanzania Itabora ahitwa Ikigwa niho ninjira mu muhari Paripeutu. Umuhari beshi bavuga yuko ari w'amacakubiri mugabo kubera yuko abantu badakunda gushaka kumenya idonido y'ibintu. Umuhari Paripeutu ntabwo ari umuhari w'amacakubiri nkuko bamwe bagiye barabivuga, ariko n'umuhari wagomba yuko ubwa mbere na mbere abarundi batobananya kwitwa impunzi kandi bafise aho bakomoka. N'umuhari rero watanguriye mu makambi y'impunzi abo nabo aheshi barabahutu mugabo sukuvuga yuko warimwe abahutu gusa kuko bamwe muri bo bari bafise abakenyezi b'abatutsi kazi kandi nabo nyene wasanga bari muri uwo muhari. Ico uwo muhari washaka ubwa mbere na mbere waravuga uti uburundi nubwo abarundi bose. Ni naco ituma basaba yuko haba inama y'igihugu Conference Nationale yobamwo icyo gihe umugambwe watwara mu Burundi wari Iprona na Paripeutu nyene nk'umugambwe wariho uhanganye n'iyo ntwaro, ariko washaka yuko iyo nama yo kugururirwa n'abandi bose bafise ibyo bashobora guterera kugira ngo barabire hamwe kahise k'igihugu cyacu, banarabire hamwe ico baciza muri kazoza cotuma indyane zagiye ziba zitosubira kuba. Reka kumbure turaza kugaruka kuri urwo rugendo rwa politike mwaciyemwo abatazi iby'imibereho y'igihugu societe Gwasa n'umwana agira kangahe bega Gwasa no munsi afise bashikiwe bangahe bene abo bangahe Gwasa no munsi afise abavyeyi bose. Oya kuri ico amazina Gwasa mu Kirundi ni izina ry'umwana w'indwi no kuva ko ndi umwana w'indwi mu muryango, ariko no muryango wagutse gatoyi ko umwana wa nyuma yitwa Karenzo kuvuga yuko bararenze saguye. Hanyuma muri abo bose muri bashikanje hamaze kwitaba Imana babiri, uwifura wewe yapfuye akiri umwana mutoyi, ariko hariho n'ubundi yitavye Imana muri 2011 cyangwa 12 sindavyibuka neza. Bene wacu twavukana turabahungu batatu, umwe yaragandaguwe muri 1995, uyundi nawe ntituzi irengero kuva ugwimo bwo muri Kongo rubaye mu 1996. Irenge rya nyuma twumva yuko yoba ari muri iyo za Bene hirya hariya mugabo gushika ubu nta vyiwe tuzi, ntituzi ko akiriho canye ko yoba yaritavye Imana. Abandi bose bariho, abavyeyi sigaranye mama Mutama yaritavye Imana mu 1993. Hanyuma
uko biri ndubatse mfise umuryango mfise abana wa mbere ageze mu wa gatatu mu mashuri matoya yego nuko no bivuga muri rusangi ku buzima bwo kubaho kwiwanje akazi ka misi yose nko mwabivuze ndumushinga amateka hanyuma kandi ndi munyapolitike koko mwabivuze ndongoye umugambwe CNL. Ego nta murundi numwe atazi ko Gatongwasa yaciye ku rugamba rw'amasasu mbega ivyo byose mubifatikanije umuntu yovuga ko mumaze igihe kingana gute mu rugamba rwa politike? Urugamba rwa politike sinovuga ngo narutanguye mu 1988 narutanguye imbere yaho kuko jewe kwinjira kwanje muri politike nta muntu yankwega kweze ngo abinjanemo kuko muri kameriki wanje ndanka karenganyo mu gihe rero hari akarenganyo jewe sisubira kumva ko nodezerwa ariko tugiye mu vyerekeye politike nkuko biba bitunganijwe novuga ndi muri politike kuva ndi umwana mutoyi mu mashuri y'intango kuko narabaye mu hari wa diridiri pionier icyo gihe hari umugambwe umwe ubikunda utabikunda byari nangomba ko tubijamwo ariko uretse no kuvuga ati kubikunda cyangwa kutabikunda ku mwana ibintu by'imihari n'ibintu usanga biryoshe kubona ari kumwe n'abandi byari ibintu bisanzwe hanyuma ndi mu mashuri yisumbuye narinjiye mu muhari wa Gerere ndi muri uwo muhari naho ndashoboye kuja mu ikambi ya mbere ajya amakambi batunganya muci bita mu gifaransa kandi travail iyo twayigiriye ikwibuka Igitega nibo bwabaye bwa mbere mshika n'Igitega ni wagomba ariko inyuma maze kubona ingene uwo muhari wa Gerere wari urongowe ingene wakora navuye nsubiza umugongo inyuma suje umugongo inyuma mbaho nticambuza mbwa ko niyumvira ku buzima bw'igihugu gushika rero aho 1988 impunga noneho ninjira mu hari paripehutu uwo muhari ndaba muri wo ndaja no mu ishami rya gisirikare ryawo ndaja ku rugamba Imana irandinda ntigwampitanye ico gihe mwari mugwanye mutoyi mu bintu byose winjira uri muto kumbure uko ugiye uko iminsi igenda ukaduga yego hanyuma muri 2005 niho twatangura kuja mu biganiro n'intwaro yari hari irongowe na Domitien Ndayizeye mugabe ivyo biganiro ntacyo byavuyemo kuko ubiravye nta shaka ryari ririmwo hanyuma muri 2006 ibiganiro birasubira ku ntwaro ya CNDD-FDD ico gihe waganiriye Dar es Salaam intumwa za leta zari zirongowe na General Evariste n'abandi benshi banyamitwe n'abandi mugabo naho nyine ivyo biganiro novuga nti byari biganiro ahanini bashaka gusa kuzingazinga paripe utu FNL sukuva ko bashaka yuko inyishu z'ibibazo byo kuri zitora umuti ni nacyo bituma byanagoye no gushira mu ngiro ariko itinda sihera byaratevye biragenda uko vyagenze hanyuma ku kijanye no kuja mu nzego nta kintu kinini ya twebwe badufashijemo baraduhaye n'ivya abaguverineri babiri baraduha umuambasaderi umwe n'abandi bantu nka babiri bakora muri icyo gisata ca diplomasi jewe barama kurongora INSS novuga nti muri make kwari nko kutwikura kuko iyo ntumbero yabo yo kuzimanganya paripehutu FNL vyaragaragaye kandi n'ubu harabagifise amarerezo ku gatima uravye ibiba ku rubuga byo kutihanganiranira agasotoro iturubikwa gushika naho abantu rimwe na rimwe no kwicwa bicwa mugabe ivyo byose twebwe ntibiduca ivutu tuvuga tuti tugwiza kubandanya kubera yuko urubuga rwa politike n'urubuga rimwe na rimwe rugoye mugabo ubu turavuga tuti hariho inzira twahisemo ni yuko tuja mu higanwa ry'amatora
reka rero tuje mu higanwa hanyuma ubutsinda atsindire bose kandi n'ubutsinzwe ntibatsindeho kuko nicyo cyoba ciza nicyo cyokiza kino gihugu. Agatongo asa twarabonye ko bamwe mu bo mwasangiye urugamba rwa politike canke rwa gisirikare mwagiye muratatana abantu bo kwibaza intambamyi ari gwasa canke barabo mwagiye muratatana. Intambamyi ntiyari gwasa, intambamyi kwari guhabira amaronko kumwe n'ubundi kuko gushika uno munsi nivyo baba baragiye bibaza ko bagiye kuronka sinibaza ko ariko boba babayeho neza gusumba abandi bose. Hanyuma ivyo vyaraba nyene kubera ka gatima kabashaka ko vyose bibi vyabo bumva ko twese twoba mu kintu kimwe navyo bidakunda. Kubijanye n'ubuzima bw'igihugu umwe wese afise ukuntu abibona afise ukuntu avyiyumvira. Nico gituma rero iyo abantu mutabibonye kumwe cyangwa mutavyiyumviriye kumwe umuntu arahitamwo gufata inzira yibaza yuko ariyo yo mushitsa ku byo yipfuza gushikako. Intambamye rero ntiyari gwasa kandi ntazokwigira bagwasa. Intambamye nagatima nama kumwe wese kuko ineza turonderera igihugu ineza turonderera abarundi tuguma tuyirondera kuko umwe aragenda hakaza abandi abo dushobora kubibona kumwe ntibashobora kubura kuko gushigikira akarenganyo nivyo jewe nase kuko niko nahagurutse ngwanya kandi zokwama ngwanya ubuzima bwanje bwose nuko niko byifashe. Abo mwagiye muratatana bamwe barahavuye barashinga n'imigambwe barayobora n'umugambwe FNL mwahora murongoye uno munsi aho bantu mubanye gute? Aba bantu tubanye nkuko tubanye n'abandi barundi bose. Muri politike barafise uko babibona barafise abo baje inyuma n'uburenganzira bwabo mugabo twebwe natwe dufise uko tubibona kandi uko twamye tubibona n'ubu niko tubibona. Iki gihugu nikizokizwa nuko hariho abafasha ingendo yo gukandamiza abandi utaravye ico bo kwitwaza ikiresho cyose. Iki gihugu nikizokizwa nuko abanyepolitike barementanya gusumba oya namba. Igihugu kizokizwa nuko hagezeho intwaro itunganiriza bose, intwaro ikiyumvamwo bose nabo bose bakayiyumvamwo, intwaro ikarazwa ishinga no gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu. Aho niho tuzobona tugatera intambwe tuje imbere. Nayo nitwagira politike yuko umwe wese yironderera ivyo ashira mu mifuko yiwe canke mu nda yiwe, umwe wese yironderera inyungu ziwe, amajambo aryoshe tukayavuga mugabo tugashigikira ubube gito ntaco bizoba biriko birungura kino gihugu. Aho niho rero hari itandukaniro kuko twebwe tuvuga tuti igihugu nica abarundi bose nta mwana n'ikinono. Akazi ka leta nigahabwe abarundi bose babishoboye kuko kuba mu migambwe ntibisigura yuko abanyamigambwe ari bo bashobora kuba bazi ibintu gusumba abandi cyangwa bafise ubumenyi cyangwa ubuhinga gusumba abandi. Mugambo urabona yuko gushika ubu ikumira ryabaye muri kahise n'uyu munsi riguma ribandanya. Nimba higeje twakumirana twitwaje amoko uyu munsi turakumirana twitwaje imigambwe. Ingaruka iguma ari yayindi n'abantu kudahuza n'abantu kutashobora gukora ibintu birama. Umwe agatwara afise ubwoba bwo kuva ku butegetsi uwundi nawe agatwagwa afise ubwoba bwo kuramuka. Izo ni ngorane nini cyane bisaba yuko abarundi by'ukuri tuvavanura niyo ngendo tukumva yuko uburenganzira bw'umwe wese bwiza kubahirizwa hanyuma abatware bakumva ko bagomba kuba basuku baba bashize kuri ubwo butegetsi. Ivyo navyo bizoshoboka mu gihe abanyepolitike bazotahura yuko politike atari kuja kurondera amaronko ariko ko politike ari guhangana n'ibibazo biri mu gihugu kandi bigatorerwa inyishu ku neza ya bose. Nibutse abadufatiye mu nzira ku kiganiro ari ku nama
umutumire numwe rudende rwa dege umushinga amateka Agathon Rwasa Leonce Bitariyo niwe hagarariye kino kiganiro Evariste Nzikobanya nka nije ndakiremesheje Agathon Rwasa mbega ikintu mushimira ubutegetsi buhari kuva muri 2005 gushika maginga ya niki kuva muri 2005 gushika maginga ya naho bari ibyo gushima ibyo kugaya mu gihe bibaye byinshi kuza gushanga n'ibyo byo gushima bica bizimangana kuko ibanga rya mbere intwaro ibwirizwa kugira no kunwanisha abantu iyo nko Burundi twaciye mu ngorane ziraho ikintu ca mbere intwaro ibwirizwa kwihatira no gukora ku buryo abarundi twiyumvanamwo mugabo uharuye ibiriko biraba ivyigwa biraba ejo namye ndaraba ku mbuga ngurukana bumenyi radio yanyu mugiye no gutohoza amakuru ku ruhagarara rwabaye ahantu imodokari ikagikukuraho woco none we ari we woco ushimiki aho umuntu wese akora ivyo ashatse ukamenga amategeko ntayariho kuko mu mabanga makuru y'intwaro hariho no kubahiriza abantu n'ivyabo none mu gihe umuntu bashaka gufata ingendeshwa yiwe bakamenagura canye bagatobagura canye bakonona ukuntu ukamenga nakamizwe n'ingoma mu gihe wumva ati umuntu ikanaka haje imodoka rimeze ukunuku baramujanye uwo muntu ntuzosubire kubona irengero ryiwe woheze ugashimiki y'ubuzima bw'abantu utubahirijwe aho niho hari ngorane mu by'ukuri suko ivyoshimwa bitoshimwa mugabo yo ibituma naho abantu bagumana ingorane iyo bibaye byinshi navya bindi byo gushimura urarondera ukabura murazi ingorane tufise yo abantu babajije ikibazo ikicanye kiriya hari imvugo ngo kuvyonga mugabo ubaza abashaka kumenya nk'akarorero muri 2006 nimba ntihenze hari indege rero umukuru w'igihugu iyo ndege twumva ngo yagurishijwe abantu bavuze umutegetsi umwe ngo no kuyitanga ngo twari kuyitangira ubuntu ngo turafise ubutegetsi twarikukiye ni vyiza mugabo iyo ndege yaguzwe mu makori y'abarundi canye mu madeni yafashwe mu izina ry'abarundi ejo bundi muri 2016 muri Kigarama twarumvise bavuga ko haguzwe yindi ndege je no kuyirabikwa narayirabuzwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura mugabo iyo ndege kuva mu kwezi kwa gatatu muri 2017 ntawuzi irengero ryayo none ingendo mweniyo we wumva byoca bigenda gute Agathon Rwasa muri mu rwego rukurikiranira hafi ibikorwa vya leta ico kintu mwaragishishije mu namashinga amateka ico kibazo kumbure inyishu je narose sinzi mu mwaka uheze hageze kwiga amafaranga leta ikoresha ku mwaka hariho amafaranga ngo agendewe kubungabunga indege yo kurera umukuru w'igihugu miliyoni 500 narabajije umushikiranganje yari yaserukiye leta muri ico gikorwa mbega aya mafaranga miliyoni 500 iyo ndege tutabona iyo ndege atamuntu numwe ayigenderamwo iriho canye niriho cinyusho nahawe ntawe nyishu yuko iyo ndege iriho yuko rero ayo mafaranga atarayatakaye ko agiye kuyikoresha mugabo nuno munsi kumbura simerutse ku kibuga c'indege sinzi ko yoba iragaruka mu Burundi urumva rero ibintu nkamwe nivyo iyo wishuwe wakira inyishu baguhaye hanyuma ukarindira inkurikizi zayo iyo bari mwe mwari murongoye leta no munsi ikintu mwari guca mukosora cari giki vuba na bwangu ibyo gukosora ni byinshi harabo gupfungira abantu busa ku karorero
amaprizo aruzuye abantu ataco bazira. Igitangaje nuko n'umukuru w'igihugu yaratanze n'ikigongwe mugabo abo bantu n'uyu munsi ntibari kugwa. Ugaca wibaza none umukuru w'igihugu ategetse kuki ababijejwe bataheza ngo bace babishira mu ngiro. Umushikiranganje yarishuye yuko bariko bagikora mu bwitonzi ntangere kugira ngo ntagira bidoga nko vyabaye mu myaka iheze, akavuga ati mu kwa gatanu birashobora kuja mu ngiro. Ubu yaba ari we ari muri ico kibanza, iyo nyishu yo munezera. Ibaze nk'umuntu arapfunzwe n'umupfakazi yasize imfuvyi hariya ku gasozi, izo mfuvyi ninde ari karazifasha. Ibaze nk'umuntu arapfunzwe ntacazira aragwaye, uyu muntu nta n'ububasha afise kuja kwa muganga, iyo nyishu wewe ari we bishikiye iyo munezera. Urumva rero muri rusangi ibyo gukosora ni byinshi, mugaba ikintu ca mbere na mbere hajya igihugu kigirwa n'intahe, kigirwa n'ubutungane. Iyo ubutungane bugoyagoya igihugu biragora yuko gitekana. Hari ibi bintu by'abantu bafatwa ntumenye irengero. N'ubu numvise ngo hari umuntu ngo bafatiye hepfo kuri hôpital militaire ngo avuye ngaha kuri permanence ngo ikiziga ngo coba catowe mu Ruyigi. None umuntu ko mu Burundi igihano cyo gupfa cyakuwe, nimba afise amakosa kuki afashwe atajanwa imbere y'intahe? Uyu munsi akajagari kari muri kino gihugu, nkejo muri Kayanza muri komine Butaganzwa ku mutumba witwa Mufumya hazindutse uruhagarara. Imbonera kure za komine Matongo zose zagiye zigaba igitero, zibomora permanence, jazirara mu nyankamugayo, zirakubita bamwe bapakira amashuri bakubita nk'abakubita ibikoko. Aha kujya muri Kanyosha uruhagarara uko nyene. Amarementanya abantu baba inkoho badefira ngo bikunde ngo gwasa ngo yagirizwe ibiroberi. Akajagari nkamenako ntidushobora kukwemera yuko kubandanya. Ivyo ni mu bintu bimwe bitukishije kino gihugu kandi bisaba yuko bihagurukirwa bikava mu ntuzenyi, bikava mu buzima bw'abarundi. Abarundi bakumva ko imitima itekanye, abarundi bakiyumva namwo umuntu kuba ari mu muhari uyu canke mu mugambwe uyu akumva ko ataruta uwundi, kandi n'intwaro ikumva yuko ibwiriza gutwarira bose. Ikindi nuko ahi wacu mu Burundi uyu munsi dusa naho twikumiriye, imigenderanire n'amakungu bisa naho yahagaze. Kunagura imigenderanire ku neza y'abarundi birakenewe. Abarundi turakeneye yuko abana b'u Burundi baronka ubumenyi, amashuri ukuntu atunganije, ugasanga ishuri ryigamwe abana 150 biga bicaye hasi. Ayo mashure mu gihe umuntu adashobora kwiga amerewe neza nta bumenyi ashobora gukurayo. Amashuri ugasanga ibitabo ntibagira n'ibindi. Ico ni gisata gikwiye kugarukirwa. Agatongwasa tukiri ngaho nyene muri umukandida w'umugambwe CNL murafise ico mutegekaniriza igihugu hamwe mu bamukiramutswa projet de société mwo cagagura ibintu mubona nyamukuru muri iyo projet de société mwubwira abantu nibi. Icambere na mbere nuko tubwiza kubaka Burundi bw'abarundi bose. Uburundi busezereye indyane, abarundi tukiyumva namwo. Muri ivyo no gufata ingingo zose zotuma ata Burundi asubira guhunga, ahubwo n'abahunze bagahunguka. No gukora iki? No gukora ku buryo abarundi mu butandukane bwacu mu vy'imigambwe, mu butandukane bwacu mu vy'amadini, mu butandukane bwacu mu mihingo tuvukamwo, canye mu byo twibaza yuko ari imiryango canye amoko twaba dukomokamwo, umurundi yumva ko ari umurundi gusumba ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Akazi ka leta ntigagomba kuba icibare cy'abanyamugambwe. Akazi ka leta kagomba kuba urubuga rw'ababishoboye bose.
abanyamigambwe n'abatari mu migambwe kuko igihugu gikeneye ingufu z'abana bacu bose uyu munsi cyo ni ingorane nini ya cyane agatungo asaneshika ku butegetsi ntazava hakazi abasenere gusa ivyo ntibikabeho kuko imigambi tuzoshira abanyagihugu ntituzoyishira abasenere tuzoyishira abarundi bose nta projet de société rero igenewe senere nigenewe abandi oya igenewe abarundi bose nibayishima nibo bazoshira mu ngiro iyo programme nicyo gituma rero akazi mu kugatanga igishigwa imbere suko uri umunwanyi igishigwa imbere nuko ubishoboye yego aho muravuze muri politike mu by'ubutunzi naho mu by'ubutunzi ibyo kugwa ni byinshi mugabo burya ibintu bigenda bikwegana ubutunzi ntibushobora gutera imbere mu gihe politike idatunganije ntibishoboka ubwa mbere na mbere nuko abantu bumva yuko imitima iri mu nda akarenganyo tukakagwanya twivuye inyuma ubutungane bukabaho kugira ngo bunwanisha abantu ntibubeho kugira ngo bucinyize bamwe butonesheje abandi igikenewe rero kugira ngo ubutunzi buzamuke nuko abantu bose baba ku kivi kuba ku kivi nuko ivyotuma abantu bose baba ku kivi bibaho nk'ikibazo c'umuyaga nkuba ku karorero umuyaga nkuba utahari amahinguriro yobaho gute ni vyiza rero yuko umuyaga nkuba ugwizwa mu Burundi kumbure dufisa mikoro make mugabo kugururira isoko abashobora bose kugwiza uwo muyaga nkuba hakoreshejwe izuba hakoreshejwe umuyaga hakoreshejwe inzuzi kugira ngo uwo wese yoba ashaka kugira icyo akora aronke ingufu z'amashanyarazi cyangwa iz'umuyaga nkuba zomufasha gukora ivyo bikorwa ni ngombwa ivyo bitunganwa neza hanyuma ikizotuma rero iterambere riba nuko igisata c'abikorera ivyabo gitera imbere kuko igisata c'abikorera iwabo twabo batigiteye imbere no kuvuga yuko imiryango yo kuronka akazi iba yagutse sicyo kimwe no kubu bose biyumvira baheza amashuri biyumvira bose ko leta ari izubaha akazi mugabo ni wibaze nk'ubu bishitse hakaba nk'abantu bashinga amahinguriro nk'abantu nk'ibihumbi 50 umwe ashoboye guha abantu 50 hagati ya 50 n'amajana 200 akazi urumva yuko nabwo abushomeri twaba turiko turabugabanya ikindi nuko kugira ngo iterambere ribe ubutunzi butera imbere by'ukuri nuko ibituma abantu bahanahana ibidandazwa biba bitunganijwe neza uyu munsi amabarabara dufise arateye amakenga sinovuga ngo no gusanura amabarabara novuga yuko twobwirizwa kubaka amabarabara gushasha amabarabara kugira ngo ibidandazwa nimba vyimburiwe imuyinga bishobore gushika ibujumbura nimba vyimburiwe ibujumbura bishobore gushika imakamba urudandazwa mu nzira zose no guteza imbere rero ibivuko nko kuri Tanganyika urudandazwa gutwara abantu n'ibintu biciye mu mazi urana yuko biragoyagoya kubera yuko ivyotuma aboshaka gushira imitaha aho hantu babikora bamenewe neza nta bihari ibivuko ntako vyifashe woshira ikivuko nk'ari epfo Inyanza Lake gashira ikindi hagati mu Rumonge ikindi gahi Bujumbura vyofasha cyane gose amato yoshobora kubishikana ha canye hariya abantu nabo nyene bagashobora gufata amato mu gace akariko kose babarimwo ikibuga c'indege ca Bujumbura ni ikibuga c'indege uwo cagura cogira akamaro kaniniya mugabo no munsi urabona igiheruka ibikorwa byo muri za 81 gushika ubu ntawovuga ngo ni ikibuga c'indege kigezweho oya namba ni na gito mugabo kandi ni ikibuga c'indege kiri ahantu indege zogwa kandi zikaguruka amasaha 28 kuri 28 imisi 335 kuri 335 kubera na hantu igipfungu kidashobora kumara umwanya munini aho hantu urumva rero kwateza imbere birakenewe
mugabo ku mikoro y'u Burundi biragoye mugabo imigenderanire myiza turashaka kurondera ingurane mu mabanki makuru yo mu isi no muri Afrika bikagenda neza. N'ikindi nuko iki gisata c'amabanki ni gisata kibwirizwa kunagurwa. Uyu munsi amabanki dufise umenga n'amabanki yo kugira umugwazo. Nico gituma abantu benshi bataziganya, nico gituma abantu benshi badashobora kugira iki, barashaka kurondera ingurane. Abantu ivyiyumviro barabifise. Mugabo hageze uburyo bwo kubishira mu ngiro bagomba kwitura ayo mabanki. Ayo mabanki nayo agaca asaba inyungu z'umurengera. Ugaca usanga n'abagize ngo baragiye gusaba izo ngurane baruhira guhomba n'utwabo twose bagahomako. Ni gisataro kigwizo kugarukirwa ku neza yabo nyene b'amabanki no ku neza y'abarundi. Baribaza yuko batanze basavye inyungu y'umurengera ko ariho bunguka. Mugabo usavye inyungu y'umurengera hakaza abakiriya 100. Ubu nagasaba inyungu nto hakaza abakiriya 100. Uw'abakiriya benshi arunguka gusumba uw'abakiriya bake. Ni ikibazo rero cyo gusubiramwo rero abantu bakumvishanya bakabona neza ko amabanki yagomba kuba umushibuka ufasha abantu gushira mu ngiro bya bibazo bya vyiyumviro vyabo noneho iterambere rikadushwara koko. Muvutagure agatongwasa muri projet de société yanyu mutegekanya iki mu bijanye n'igisata c'umutekano, gisata c'amagara y'abantu n'igisata c'indero? Igisata c'umutekano nukumenya yuko umutekano n'uw'abantu bose. Uwari we wese arajejwe umutekano. Mugabo ku ngero zitandukanye. Hariho abahinga mu vy'umutekano n'abasirikare n'abapolisi. Abo mu bibagenga ubwa mbere na mbere ho habo bantu ntibagomba kwivanga mu bigambwe. Ikindi nuko bahamagarirwa gukingira abantu n'ivyabo no gukingira imbibe z'igihugu. Nta muntu rashobora kwishira mu kibanza cabo nkuko tubibona uno munsi. Ibi bintu vyuko usanga hari abasivile bagomba kwishira mu kibanza cabo bantu ivyo tubwirizwa kuvyamirira kure. Abasirikare abapolisi bahembwa n'igihugu ntibahembwa n'umugambwe, ntibakorera umugambwe bakorera igihugu. Tubwirizwa kubaka rero inzego z'igisirikare n'igipolisi ziyumvwamwo n'abarundi bose kandi nabo bakiyumvamwo abarundi bose. Hanyuma natwe umurundi wese tugahamagarirwa kubafata mu mugongo no kubafasha mu gikorwa cabo. Igihe cyose tubonye ikitameze neza ntidushake kuja mu kibanza cabo, mugabo tubamenyeshe kugira ngo bo nk'abahinga bamenye ivyo bakora n'ingene babikora. Igisata c'amagara y'abantu ni gisata uno munsi kugihamana kibi kiriko girasa gihindura isura ngo kibe nk'urudandazwa gusumba uko akaranga mutima kaco kameze. Mugabo naho nyene ibintu biracashoboka. Nuko abantu basubira kugira wa mutima w'ubuntu. Kuko kumbure kubera ivyo twagiye turacamwo abantu basigaye bafise utugeso tutameze neza ku buryo n'umuntu ashaka kugenda kwa muganga asinzikaye ugasanga bamuravye irari canye ngo banzugire ibi banzugire biriya. Ariko kuva na kera narindi umuntu amagara mukitse harabanza bakamutabara hama ivyo baburondera ko bindi bakabirondera ko hanyuma. Ako karanga mutima rero kubuvuzi no kugaharanira kagaruke. Hanyuma icyo gisata no gutezwa imbere ku buryo abantu bose bashobora kuronka aho bivuza kandi bakabironka bitabavunye cyane. Uyu munsi urasanga abantu barava hango bagiye kwivuza mu Buhindi bagiye kwivuza hehe. None ngahe mu Burundi ho ntivyoshoboka. Abaganga twoba bahinga ntitwobaronka. Leta niyo banga ryayo kurongeka baje kuvyiga bakavyiga haba bakagaruka bakabikora
birashoboka hari ikibazo cy'agashahara uno munsi abarundi aba Dr Majana 3 bagunye mu Bufaransa bakorayo no munsi umurundi agiye kwivuza hanze asanga ariko avugwa n'umurundi kubera ko agashahara gato nivyo uvuze mu gisata cy'ubuvuzi bwa no mu bindi bisata niko kuko imishahara mu Burundi ntako yifashe ni nacyo gituma abarundi barya biturire cyane mugabe iyo mishahara nayo ntishobora kuduga mu gihe atamwimbo uhari nijo gituma rero bwa butunzi bugwiza kuzamuka kugira ngo bufashe kuzamura n'ivyo bisata bindi iyo mishahara iduge ishoboza umuntu wese kubaho neza kuko ari nk'ico bita mu gifaransa SMIC giheruka mu 80 uyu munsi ntawuzi umwe wese akora ivyo yishakiye nk'ico ni kintu kugira ngo ubone neza intumbero uha ubutunzi n'ivy'akazi ni ngombwa icyo kintu gisubire kibeho leta ishinge umushahara muto wibanze woherako kugira ngo ugende urapangira kw'ibindi ico rero kiratuma n'abantu bakora bazi iti ivyo ari byo byose ninagenda nkakora sinza kwicwa n'inzara mugabo uyu munsi urashaka ugenda ugakora mugabo ugasanga ntacu ukoreye igisata c'indero turavuga tuti indero mu by'ukuri bujya niko kazoza k'igihugu nivyo amashuri yaragwijwe mugabo akanovera k'indero nako bite turibaza rero yuko igisata c'indero gikwiye kunagurwa hakaba kwiyumvira amaprograme ajanye n'ibihe tugezemmo leta igakora ibishoboka byose kugira ngo ibikoresho vyankenegwa ibikoresho mfasha bumenyi bishobore kuboneka abantu bige bashobora kuva ku ishuri by'ukuri bafise umuzigo w'ubuhinga n'ubumenyi byobafasha kuja mu buzima hirya no hino singa mu Burundi gusa no mu mahanga abashoboye kuja gusaba yakazi bakakaronderayo rero kuri ico mwari muvuze rero c'abaganga urumva kubajana mu ishuri ni kimwe kubashoboza naho iyo bari mu kazi ni kindi kubashoboza rero mu gihe bari mu kazi aho kandi si bo bonyene naba basirikare birabaraba naba abapolisi birabaraba babarimu babandi bose bakora mu bushikiranganje muzi butandukanye bwa leta abo bose bagwiza kwiyumvirwako mbega umurundi yohembwa gute kugira ngo vy'ukuri akore umutima yumva yuko ukeye yumve yuko atari karata amaboko nico gikenewe muri rusange kandi n'ikindi naco nuko igihugu kiba catekanijwe vy'ukuri kuko wumva atabantu baranyuruzwa wumva uti hirya batoye ikiziga hirya bagize gute wumva uti hariya umuntu baraza bakamutera inzu bakabomora kakaba kabizwe n'ingoma urashaka kumva yuko aho hantu nawe utojayo ukaprefera kwigumira aho ubona yuko wowe utekaniwe hagiye bituma abantu baguma mu mahanga ni byinshi ivyo byose rero nibibazo bigwizo gutorega umuti n'inzego zibijejwe yego agatongo hasi no munsi murafise projet de société mwibaza ko uburyo bwo kenegwa kugirishirwe mu ngiro bungana gute mwe mubona bwo vaye uburyo si kibazo kuko uburyo buriho uburyo bwa mbere n'abantu abarundi turi miliyoni 10 na zingahe na zibiri 12 hafi mu gihe umurundi wese yo kwiyumvamo yuko ari umurundi agomba gukorera uburundi wibaza yuko uwo mutahe w'inguvu z'abarundi woba uha agaciro kangana iki amafaranga menshi cyane ubugira ngo dufashe tugira twubake ibitaro twiyubakira ibitaro wibaza ko bitoshoboka abarundi gufyatura amatafari turabishoboye abarundi kubaka turabishoboye ibikoresho bigugwa twiyungunganije turashaka guterateranya udufaranga naho twabari duke mugabo gasanga ivyo bintu turabikoze
ariko nanone ya mabanki mu gihe yoba ariko arakora ataka inyungu zivunanye twosaba amadeni mu mabanki tugakora ivyo bikorwa byose kandi tugatera imbere ariko nanone uburundi ntitugomba kwikunkumura abantu bose tugomba kugira imigenderanire myiza tugomba kugira imigenderanire n'akarere ivyozana amafaranga birahari mugabo bimwe bimwe kumva tutamenya gushika ubu byarananiranye nk'akarorero hariho indinganizo mu kisata c'ingenzi mu karere ka East African Community ya visa imwe kuri ibi bihugu byose no kuvuga nimba uwo muntu aje avuga ati jewe ndi mukerarugendo akinjirira muri Kenya canke muri Sudani canke muri Tanzania canke mu Rwanda canke mu Buganda azi Burundi atazi Burundi ayo mafaranga mu gihe iyo ndinganizo twa twayisinye ayo mafaranga natwe twa tuyafise ko agace none nk'ivyo bitwara ingufu zingana iki gusinya ikintu nk'ico kugira ngo natwe muri urwo ruhererekane rw'ingenzi ibivamo natwe dushobore kuronka ico dukureko uyu munsi turavuga ngo mu karere ka East African Community ukarorero dufise ishira hamwe mu bijanye n'amadwane no mu bijanye n'amakori mugabo uyu munsi ugenda ugura ikintu muri Tanzania urariha ikori urariha yakora inyongera agaciro ugishikanye ngaha bongere kandi bakwaka yandi mafaranga none twinjira mu bintu tutazi byari byo cyane tutazi nyene bikogwa habuze iki kuki tutogira amasezerano n'ivyo biro byose nko kwa Obert bagakorana n'abandi nabo bajejwe ico gisata muri ivyo bindi bihugu ku buryo wewe ni wagenda muri Kenya ukabona ikidandazwa kumbure wibaza ko ngahi Bujumbura byo gukora kuronka ukakigura kuki ufise resi yawe uyishikanye ngaha Obert dakorana na KRA hariya kugira ngo baje bashumbushanye ibintu rero byoza n'amafaranga ni byinshi kandi habayeho ukubana neza n'ibindi bihugu n'amakungu yo dushigikira n'ingurane zikomakomeye mu mabanki nka Banki Mondiale n'ayandi mabanki ya rutura mu isi izo ngurane tukazironka mugabo uyu munsi ivyo byose dusa naho tuvyirengagiza nkuko menga nivyo bikenewe kubera yuko kumbure umwe yariye yibaza ko bose baraye bahaze ivyo rero ni bimwe mu byo tugwiza gutorera umuti ivyo kugwa rero birahari n'ivyo ni byinshi mugabo kandi n'uburyo burahari uburyo bwo ngahi wacu n'uburyo twoshobora kurondera mu nshuti no mu bagenzi biciye mu migenderanire twa dufise hariho nk'igisata c'ubutare igisata c'ubutare ni gisata cyoshobora kuduza ubutunzi bw'igihugu mugabo gushika uno munsi ni gisata hageze umuntu avuga ati mbega hari abigenda gute bacamuraba igitsure nko kumenga aravya hatarabwa n'ubutare so bw'u Burundi vyo twari iki yuko izo nzahabu ayo makorota n'ibindi byimbwa bigaca mu nzira twese tuzi twese tubona ku buryo tuvuga tuti yego koko muri bwa butare ariko rava y'amafaranga ariko arinjira mu kigega turiko turabibona bwa butare buratumye project kanaka nayo ishigwa mu ngiro ni ibintu bishoboka yego agatongo asase nka wawundi avuga ati turi kwije mbega niyihe shusho muha uno munsi imigenderana y'u Burundi n'amakungu turi kwije ushobora kuba wagwaye ingwara yitwa umurengwe nivya bini navuga wewe ukarara ufunguye iwawe ugaca wibaza yuko bose baraye bahaze twikwije dute aha uwofata Afritextile ku karorero yoshobora kwambika abarundi 12,000 inyishu ni oya uyu munsi
tuvuze ngo turikwije ubu wonyereka inganda zingahe zikora ibirato, wonyereka inganda zingahe zikora amasahani ku karorero, wonyereka inganda zingahe zikora impapuro ku buryo tutosha kurondera izo mpapuro hanze, wonyereka uruhe ruganda rukora za mashini nyabwonko ubu arizo zigezweho ibintu byose arizo zibikora, wonyereka uruhe ruganda naho rutoba data wanje rubikora basi ruterateranya imodokari cyane ruterateranya amatelefone cyane ruterateranya ibindi bintu dukoresha mu buzima bwa misi yose, hari na rumwe. None twikwije twakwikwiza isoko ya Bujumbura igasha muri 2013 tukaba tugeze muri 2020 imyaka 7 inyuma n'iminyota n'ibiki byaratunaniye gukuraho. Twaba twikwije ibarabara umusozi ubomokeyemwo rikamara amasaha 48 60 ritaruguruka, twikwije gute? Twikwije he? Imigenderanire rero novuga nti uko yifashe nuko nyene muzi namwe yifashe irakeneye kunagurwa, irakeneye gukomezwa, irakeneye yuko itunganwa ku buryo ibi migenderanire y'u Burundi n'amakungu ntibi migenderanire y'umugambwe n'amakungu. Ko gushika no munsi wogira ngo imigenderanire nakibare k'abantu bamwe abandi bose muri icyo gisata bakumiriwe. Nugira ngo abashaka guserukira igihugu barabuze by'ukuri mu yindi migambwe. Ningorane rero. Ngorane ariko kandi nizera yuko byose bizohera. Nibutse kandi niwe wadufatiye mu nzira ko umutumire ari umushinga amateka Agathon Rwasa twinjiye mu gice cyanyuma ca kino kiganiro kunamba muribaza ko imvugo izojana n'ingiro hamwe mwebwe Agathon Rwasa mworusha abandi bakarida batandatu bazohiganira intebe y'umukuru w'igihugu. Ingiro ni hangiro. Imvugo ivuga ivyiyumviro bihari. Ihangiro no gushira mu ngiro ivyo vyiyumviro. Si ivyiyumviro tuvuga rero ku kuvuga, ni ivyiyumviro tuvuga ko tubabazwa n'ingorane turimwo kandi tukifuza yuko zitoregwa umuti. Mugabo uwo muti ntuzotogwa natwebwe gusa, uzotogwa n'abarundi bose. Umurundi wese tumuhamagarira mu gihe tuba tugize ayo mahirwe kandi turavyizera, tumuhamagarira yuko iyo migambi yobi yiwe akumva yuko igihugu ari gwiwe, akumva yuko atari vy'umutware, atari vyanaka, akumva ahubwo yuko umutware uri umukoresha wiwe, ukaguma ahubwo namwishuza ati mbega ko mwavuze ukunuku mugejejehe. Kandi n'umutware bamubajije icyo kibazo ntiyumve yuko umenga no kumurengera karimbi, kuko n'uburenganzira abanyagihugu baguha uburyo nibo baguha amafaranga ukoresha biciye mu matagisi, biciye mu makori. Kukubaza rero ati mbega iki kiraro cacu ko kidakogwa nibiki, byashuri mwatubwira za ntebe ko tutarazibona, bya bitaba ko tutarabibona, n'uburenganzira bwabo. Ni nibwirizwa ahubwo nabo ku Barundi kwishuza abatware ivyo bafitiye uburenganzira. Abatware sabo kuraba igitsure gusa, kuraba igitsure ku muntu ari karakora bitari byo, yego mugabo kwicisha bugufi kuwo utwara kugira ngo mufatane urugendo vy'ukuri, niyo ngendo ya mbere ibwirizwa gushigwa imbere. Agathon Rwasa mu bihugu twavuga ko biteye imbere inamashinga amateka nitegura imigambi leta ikorerako, ariko no munsi mu Burundi imigambi va mu bushikiranganje, hanyuma biraboneka ko hari ubushikiranganje buba bufise ubuzima bw'abanyagihugu ariko buhabwa bije amafaranga y'ince ntikize. Ibyo nukubera yuko
mu bihugu nk'ibi by'iwacu ni ukubera yuko abatware baba bishira mu kibanza c'abandi ntibaheze ngo bumvirize ibyo abandi bagona. Ni nacyo gituma urashaka no kugira projet wagenda ugiye kuyishira mu ngiro kubera babandi iyo projet atanyungu bayibonamwo ntibayishigikire. Ni byiza rero yuko habaho guhanahana ivyumviro igihe cyose. Inama nshingamateka canye inzego zitandukanye z'igihugu, ubwa mbere na mbere hoho nuko iyo projet de société yo mwamaze kuyitanga nuko habaho kuyishira mu ngiro. Wavuze ibihugu biteye imbere mugabo n'ibihugu bitaratera imbere cyane rimwe na rimwe naho nyene harabamaze kugira intambwe muri uko kuntu kugukoresha abashinga amateka n'abakenguza amateka bakoranye n'abanyagihugu. Akarorero ni kari kure karenga hahijya muri Kenya. Ngayi wacu hariho amafaranga leta yavuze ngo irahaye amakomine imiliyoni 500 wovuga ngo na 570. Mugabo ayo mafaranga ashitse hariya abantu batangura kwiyumvira kuguramo imodokari ya mustanteri. Mugabo na mustanteri nta modokari afise. Imodokari ya komine yagomba gukoreshwa ku nyungu za komine yose. Mustanteri niyo cayigira imodokari yiwiwe ajana mu kabare cyagenda hehe. Bajya abakozi bose muri komine ujejwe amabanga ya nimba hari ibikorwa agomba gukora muri zone kanaka iyo modokari yategezwe kumujana ikamushika nayo. Muri Kenya rero hari icyo bita CDF, Constituency Development Fund. N'amafaranga babashinga amateka igihe biyamamaza baravuga imigambi bazorangura, hanyuma leta ayo mafaranga ikayabaha. Abanyagihugu baravyumvise. Wewe ni waba wabwiye ko muzokubaka ishuri, iryo shuri ntiryubakwe, urumva yuko hageze gusubira kuja kwiyamamaza ntaco zohanoba. Ajya amafaranga rero nko kukarorera amafaranga batanga ku makomine nivyo ciye bigaruka leta ngo icivuga ngo 80% ngo yashire mu mashira hamwe. None amashira hamwe na y'abantu mugabo komine ni ya bose. None wovuga gute ko amafaranga wahaye komine hamugacugaruka ngo mugabo rero ngo cuyakatisha ngo yajane kwa Yohani yakatishe uyajane kwa Ndereya yakatisha yajane hariya. Urumva hari ibintu bigize bidatomoye neza. Rero abaserukira abanyagihugu barashobora by'ukuri gufasha mu iryo terambere. Mugabo nuko intumbero ya politike ibanza guhinduka. Leta ikumva kwiriho kubw'igihugu itariho kubw'umugambwe. Kuko iyo leta yibaza kwiriho kubw'umugambwe, inyungu z'umugambwe zajizwe hejuru y'inyungu z'igihugu. Ivyari gukorwa ro ku nyungu z'abanyagihugu bikaca bikatishwa bikaja gukoreshwa ku nyungu z'abanyamigambwe. Aho rero ni nakandi gahaza tubwiza gukosora. Mbega Agathon Rwasa ariteguriye kwemera ibizova mu matora kwaba gutsinda cyangwa gutsindwa? Ibizova mu matora uyu munsi ntawovuga ngo ni ibicanye n'ibiriya. Byose bizovana n'ingene ayo matora azoba yagenze. None ndakubaze ubu hogera yuko tuja kuja gutora abantu baraye barakubitwa bagategekwa ivyo baja gutora, abantu bateza kuja mu biro de vote bakaba bakumiriwe. We ivyo none bovuga ngo bimeze uko gaca wemera nyene ngo bimeze uko. Oya je nibaza yuko ivyo amatora mu gihe bitunganijwe neza bikaba mu muco, bikaba ata muntu numwe ariko aracishwa ku giti no kwibuye, uwo ari we wese yobona ati ibi bintu bigenze uku n'imbere yuko batangaza ngo vyagenze kuriya. Ico gihe nta ngorane zohaba.
mugabo uyu munsi tubona inyifato zimwe zerekana yuko ari abantu n'imvugo mbere zikanabivuga hari abantu biteguriye kwiba ayo matora wewe woca uvuga uyu munsi ngo byose ngo uzoca wemera ngo uko nyene ariko umuntu azobanza gucunguza turabe yuko by'ukuri ivyo batangaje ko ari byo byabaye nicyo gituma ivyabona bibaho nicyo gituma abagomba gucungera amatora babaho kuko birazwi yuko amatora yibwa kandi birazwi yuko n'inzego ziyajejwe rimwe na rimwe bishobora kuzigora zikaremerwa ntabatwara kuko ni gake muri Afrika batwara bemera kuva ku butegetsi gutyo muzaba mufise abahagarariye amatora ku biro vy'itora abo bazatahakana icegeranyo PV kuri biro vy'itora ingena amatora yagenze muvuga mutire musanze ivyo vyegeranyo bidahuye n'ibizotangazwa na Seni muzoca mugira iki uko amategeko avuga uraheze ukitwara niyo nzira ya demokrasi twebwe ko inyimba twavuze tuti oya mugaye ibintu byose bibe biciye mu muco kandi ingingo ishigwa imbere agatungo asa hariho ikiza kiriko kiratema gitongora ku isi coronavirus nta makenga mufise ko gishobora gushika no hano mu Burundi kikaranda gatakika tuma amatora ataba bon gushika ubu ico kiza kirahari mugabo kugihamana ciza hadi wacu nta ngorane zirahaba zikomeye kuko naho bavuze yuko baba baranduye uwo mugera ubushikiranganje bubijejwe buraduhumuriza twizere rero yuko kumbure bizobandanya bimeze neza bibandanje bimeze neza amatora tuzoyajamwo ukuri kwamye mu gihe naho vyora mukabiyangaye urumva ho nta kundi nta wohatira igikere mu mwobo nibikunda yego hari amategeko n'ingingo zafashwe mu guhangana n'ico kiza corona mwebwe mubwira iki abarundi muri rusange icyo tubwira abarundi nuko ingingo zafashwe twozubahiriza ni ku neza yacu ni ku neza y'abarundi ni ku neza y'akarere kandi nizera yuko ubu turavye ukuntu biriko biragenda hirya no hino hamwe biriko biracureha nko mu Bushinwa biriko biracureha mbere hoho bisa nuko boba vyaraheze inganda zarasuye kugururwa transport n'ibindi turabona mu Burayi naho nyene biriko biragenda neza ubu ahantu tubona hageramiwe ni Amerika y'Epfo za Nicaragua za Venezuela na zande na za Brazil gushika ubu ku mugabane wa Afrika nta bibazo binini yabihari twizere rero yuko kumbura Imana izodukingira ikadushikana muri ivyo biringo amarembe mugabo ntawo kwijajara ingingo zose zafashwe tukuma natwe duhimiriza aho tugeza yuko zubahirizwa kugira ngo turabe yuko ata murundi numwe twobura kubera urwangara canye kubera ugusamara turimirije ico kiringo gihambaye ku gihugu c'amatora mbega gushika ubu hari amakemwa mubona ku mugwiseni nico uhindura nimba hari amakenga amakemwa yobura niyobura mugabo harya je namavuga nti abo bantu bo mu muri seni muri za sepi muri za sisi n'abarundi nk'abandi mbere ni wanashaka higanjemwe bo muri CNDD-FDD none ugira ngo uwo muntu wo muri CNDD-FDD agatima ko gukorera CNDD-FDD bibaza yuko gose nyene kubera iyo migwi yitwa ngo irigenga yuko agashira ku ruhande hariho bimwe byagiye birakogwa binateye n'isoni umuntu bakamwankira impapuro basavye sizo yiyandikiye zanditswe n'ubutegetsi ku butegetsi wo mustanteri avumwe uwo mugambwe nyene mugambwe ibintu ntavyo twemeye ngo jana hariya ibintu nkamwe n'ivyo sivyo hariho n'ahandi bihaye ingendo yo kurondera gupfungisha no gupfunga abatowe abagenwe ngo bazokwitoze canye abagenwe ngo bazobe abahagarikizi bacu donc abamandateri mu bureau de vote aho usanga hariho bamwe muri ayo masepi canye amasesi baca bafata amazina amaliste y'abantu bacu bakayarongika mu mugambwe wabo kugira ngo bakoreshe ryavuga ngo gukorerako
bagabo je nkaca nibaza none ubwo bunyamaswa imyaka 15 bakora mwene uko babona vyazanye irihe terambere nibemere duhiganwe mu kuneza no mu bwitonzi hanyuma ubutsinza tsindire bose uwurushijwe nawe aguma ari umurundi aguma afise uburenganzira habwa n'amategeko uburenganzira bwiwe aburonye nico coba gikuru nayo kwigobara ngo buzuza amaprison babomora amapermanence none kubomora permanence za CNL gushika ubu babonye umwimbu wavyo ari uwuhe ko bamaze kubomora zishika 180 carabuje ko abasenere baguma biyongera umva rero je hamwe ndavuga nti hari akaboregwe ku butegetsi hari akaboregwe ku bubasha mugabo iciza nuko niyo umuntu aborewe haragira igihe zikamuvako nizera yuko ako kanyonko bafise ko kumva yuko bakora ibishoboka byose kugira ngo baburabuza abandi nibaza ko azote bakagahera